nitwa Imana Jado. Umugambi cyambere na mbere twawiyumviriye kuko wari umugambi woroshe gushira mu ngiro paraporo y'ibindi bikoko byose. Wari umugambi woroshe gukora gusumba uko ukorora ingurube canke gusumba uko ukorora inka. Kuko ibindi bitungwa biratwara uburyo bwinshi muga urukwavu cyaturusangamwe n'andi mabanga abarundi benshi batari bazi. Urukwavu twarusanzemwe amabanga agiye akurikira nk'amaganga yago twasanze ari fumbire ikomeye ku biterwa, akongera akica n'ubukoko ku biterwa mu buryo kama ata bintu mvaruganda bongeyemo. Mwatangwe ryari mugeze kuri intama? No kuvuga twabihereye kuva mu 2019. No kuvuga twatanguranye inkwavu zigera kuri 10 muga izo nkwavu zirarondoka ziragwira ku buryo zigera no ku rwego urungana inkwavu amajana 3. Ubu muga mutugendera muhasanze inkwavu ijana kubera byaratugoye ifunguro ryazo ingene twazikurikirana bica biratugora kuko sanitorore mu gisagara cya Bujumbura. Rero izo nkwavu amajana 3 byari bigoye kuzifungurira. Tuja dufata intumbero yo korora inkwavu nkenya dushoboye kurera zitotutera n'ingorane mu kuzifungura ko yazozo biratworohera paraporo yuko twatunga yishi. Muga ihangiro ntiryari inkwavu ijana. Ihangiro hano avuga yuko tukiri ku ninka fondation turiko turubaka. Ihangiro ko hari gushikana inkwavu 10-15 ku buryo babantu bose baturondera ko inyama z'inkwavu tubakwiragiza bitatugoye. Isoko iri novuga kwiriho nk'akaroro nk'inyama ko kugeza ubu novuga yuko ntashobora kuba ndo nk'inyama shobora gukwiragiza abazisaba bose. Ama restaurant, ama hoteli, ama boucherie beshi nibo dukorana. Nta rukwavu ruja munsi y'40. No kuvuga tudandaza ku kilo inyama. Hari gihe duhora dushora n'inkwavu zipima ibiro 4, ibiro 3, ibiro 5 kuko ziratandukanye. Hari izo bita ama New Zealand, hakaba izo bita ama Fauve de Bourgogne. Rero ayo ma Fauve de Bourgogne no kuvuga ni inkwavu zigwiza umusaruro w'inyama gose. Twebwe turonka inyungu y'amafaranga mu mezi 6 kubera bwa bushobozi buke bwuko tworonka ibyo tuzifungurira. No kuvuga turi ikiringo cyo korora izo dushoboye n'ikiringo cyo gusarura. No kuvuga dushora buri mu mezi 6 tugashora inyama ntitujya munsi y'amajana 3. Ngorane nta kazi katabura intambamye. Intambamye ya mbere no kuzifungurira nabibasobanira ndababwira ati ihangiro ni kwari korora inkwavu ijana, ni kwari korora inkwavu amajana 2. Twari dufise ihangiro ryo korora ibihumbi birengana 10 by'inkwavu. Muga kwera yanzitizi yo kuzifungurira bikitugora tuya tworora nkenya atari ko twavyifuza. Beshi bariko baratahura akamaro k'urukwavu. Ubu beshi baranyegera bakambaza ingene nabigiyemo n'ingene nabitanguye. Muga kubera bwa bushobozi bwo kurora nkahonda bakirira ndabahaye ama formation ingene boshobora gushika aho ngeze biracagoranye. Nkorera ahantu mu kibanza novuga kiri gito ku buryo ntushobora kwakira abantu 10 kuko ababisaba ni beshi mu rwaruka rwo ngaha mu gisagara. Urukwavu mu mateka yago narubonyemo nago ruransahiriza ku buryo nanjye hari iterambere ntanga mu muryango. Ivyo nize nta naho bihuye n'ivyo korora, nize electricité industrielle. Byaradutangaje kuko byari bimenyerewe yuko dutunga ibitungwa mu gisagara. Yaratanguye aratunga ibintu by'inkoko mugaye inkoko ziramugora gatoyi kora ibintu by'inkoko byaduze ibiciro nk'ibigori byarazimbye. Iyo nkoko cyarazireka acibateka rero ngerageze mu nkwavu nazo. Cye narashatse nk'umwankira ubona najya azitungiye naho namuhaye ndarekana ndabona kumenya ibintu atacho bimaze. Muga ndavuga ati impano y'umwana reka hamwe no mubuza ndiko ndamutesha umugisha. Bavuga ngo inzira z'Imana ni nyinshi iguheramo. Ndavuga ntashobora gusanga umugisha azo gukora mu rukwavu hamwe ndamureka uko bimugora akazarambye ati iki kirananiye kirangoye icyo namufashije nagenda murondera mu veterineri akazamufasha. Muga mu nyuma aramubwira ati inkwavu ntizigoye buriya ati imiti haje mu ishamba mbona ko yarateye n'ikintu cy'igitego cyitwa umubirizi. Usanga umubirizi urukwavu rurabukunda cyane. Azihaye kabisa ntizasubiye kugwara. Aramwigisha ingene urukwavu ruri ibintu biri ku mucafu ati rurashobora kugwara no gupfa rugapfa. Aramwigisha ingene yuko yozararonga ubwatsi ibyo zigaburira na turoto
harageze igihe turutoye umugora akagenda akayigurira ku mutoyi muga tutasanga birazimvye cyane niho namurondera rero umuganga ambwira ati burya urukwavu rurose icanda biye byatsi bitandukanye ati hajya uri kurubivura rero ubundi ndabona ko aziho bwatsi butandukanye nagomba nsubire kandi kuramutsa umujene kubera ko igihe tuvuganye naciye ntahura yuko ari mu bantu ba mbere batahuye umugambi kuko yatubwiye yuko yatanguje inkwavu 10 ubu nyuma y'amezi 6 akaba igihe cyose ashobora kugurisha ibiro amajana 3 by'inyama kimwe kigugwa 12,000 bisigura ko mu mezi 6 afise imiliyoni 3,600 bikamuha amafaranga angana ku bihumbi amajana 6 ku kwezi urumva ayo mafaranga simake kandi yatanguje umutaho uko uboneka ejo twariko turavugana n'uyu mujene atubwira ati burya hariho ikibazo murabona afise impuze nyimwimbo munini nya w'amaganga y'urukwavu hakaba hariho rero ni ihingura intuzenye projet y'urwaruka ababaye abambere muri rya concours de meilleur projet bo muri Payeje baci baja hamwe ubu bari kubaragira bagomba gushiraho ihinguriro rizohingura umwavu nkaba nababwiye yuko bashobora gushiramo n'igisata kijejwe guhingura umwavu uvuye mu ntuzenye mu maganga y'urukwavu rero ku vyukuri je mbona aho tugeze harashimishije nibaza ko mu kiringo cy'uwundi mwaka canke cy'imyaka 2 atamuntu azoba atagwaruka ruzoba rucidoga rwabugwaruka canke abene igihugu kuko bazoshobora kubona ko umwimbu n'ibikorwa bivuye mu minwe y'urugwaruka biteye igomwe mwaronderana nko gwaruka gose ruriko rakora umugambi nk'uwo w'inkwavu muhagira ikintu kimeze ni nka koperative mugo umwe wese abakora ni nka koperative yari yaborozi hanyuma ico gihe maze kugira kumenyana murashobora kugira haruguru mukarondera centre mwubaka muva muti aha niho twororera inkwavu ico gihe muba muri benshi umva urafise gwawe ubundi afise gwe mugama gaca mugira centre muhorizako iyo centre ikiba nka centre de rayonnement izotuma aborozi b'inkwavu bose nk'ubu umwebwe nimwe muca murondera n'isoko bose bagaca muza murabagurira abantu basanza hirya no hino bashoye mwebwe mukamwegeranije mukarimwe mushora kuko mu nyuma muzosanga nawe mufise nka boucherie specialize ku nkwavu canke mugasanga nk'ubu hagikongo kuko inkwavu zizotiba zibe nyinshi je nariyumviriye mvuga nti hari ibindi bihugu maranza ndabiraba kimwe cyose kirakivuga kiti twe twatejwe imbere niki ntanza karorero nka Denmark nagiyeyo ndaraba igituma bateye imbere bobo bafashe igitungwa c'ingurube bacafata muri Denmark niwe buri ku munsi baba bafise miliyoni 5 z'ingurube baba bazi bati tubageze ingano kuzobona jambo nyinshi ziburaya ziva muri Denmark urumva nayo natwe nko mu gihugu cacu turashobora kuvuga tuti ni igiki tubona gishobora kuduteza imbere tukafata hobo tukazovuga tuti inkwavu niyo yabaye isoko yakuzana nk'amahera y'agaciro kuko iyo twazigwijije atawugisija gusoma mwebwe rero ayo makoperative aba yabaye hirya no hino niyo aca asarura no kuva mu bene gihugu bose agaca bashora nko hanze ico gihe muzosanga musigaye muri rusosiyete runini ivyo ndiko ndabivuga ko hari handi nabibonye nko muri Liban nabonye amakoperative yorora inkoko nagiye ahantu kwihinguriro babaga inkoko 50 ku munsi mu gitondo imiduga igenda kuzana inkoko mu makoperative anyuranye mu ntara zinyuranye bagaca bazana imiswi nibo bayikoranye bagaca bahereza babandi nabo urumva nk'abantu babaga inkoko 50 ku munsi baca bashora bazishora muri Israel bagashorera muri Syria ibihugu binini ni Israel na Syria bashoreramwo urumva ca wumva no hagati mu gihugu barashorera ibyo rero nico gituma nabwira nti mwamaze kugira ikintu kinini mwamenyanye muratamukubaka centre gushika mwigira n'ihinguriro mukazosanga ejo igihugu ni mwebwe musigaye amucinjiriza amakori menshi amahera y'agaciro ivyo byose birashoboka ikindi nawe we nk'ubu urashobora gutanga kwiyumvira abana ngaha nta espace hari ni hatoyi mugabo urabona ushaka kwiyumvira binini hagira ashobora kuduga nka muri Bujumbura rirare ukabwira umusitani cyangwa guverineri uti ntimwompa tindakeneye ahantu nororera inkwavu kuba babona ari terambere uzaye kuco ugira abakozi bakora ugaca usanga wewe usipervisa gusa ufise abakozi batanga akazi hanyuma niyo ntara nk'ubu dufate nk'amaganga urabona haba hegereye n'abarimyi abarimyi
niwe nyene ucubigisha kuko ahantu ukoresheje amase y'inkwavu ntasasana niyo ukoresheje amase y'ikizungu ntawe bisa bisana uretse ko biba ari ivyo kurya bifise akanovera kanini n'isi urumva ikimera neza kandi n'umwimbo uragwira ukaba munini ivyo byose rero nivyo hajya tuvuga abajeje intwara twe tujeje nyene kuza turabereka inzira hanyuma nawe mugakora uko mukora rero ko umuntu wese azotera imbere niko n'igihugu kizotera imbere ariko ndagukeje nk'urwaruka kuko mu minsi yahera urwaruka abonga ntirubona iyo ruzoja ariko ubu bariko barakanura ubuze ngo wize electricité industrielle nanje ndafise umu engineer electromecanicien uno munsi niwe agira amaroshereshe ku biterwa yorora nawe inkoko kandi yari yize murumva vya mekanike ubu ariko arankorera nka je wanje biogaz izoza ni gaze ijya ya timoteye kuko twafashe umugambi yuko ahari iyororero ryanje ca ndahashira umuyaga nkuba uvuye aho nyene kugira abantu bazabona akarorero ko ubuzana imoteri igaze yatsa iva ngaho nyene iyo moteri nayo nzoshobora guca ngenda mu mwonga mpampa amazi aduge urumva ntibizaba binzimvye nce mvomera nko muci uvomeye nk'hegitari 5 muci umva yuko uburi kuragwiza umwimbo rero n'utuntu mwene utwo duto umuntu aba yibaza ngo ni duto mugabo ugasanga nitwo duteje imbere umuntu